Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru aba yibanda cane cane ko ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politiki ndetse n'ayandi yose mamwe aranyujijwe turayatohoza amaze tukabaha ido nido. Nizere ko we kurikirana imboneshakure dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi wamaze gupyonda kuri sabone kugira ngo uko cijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire mu gisagara ca Bujumbura. Mu minsi iza gisagara ca Bujumbura kirashobora kuba umurwa mukuru w'akarere aho abantu bahurira bakayaga. Ibyo byavuzwe na Deo Hakizimana yatanguje ikigo cigenga ciyemeje kugira ubushakashatsi no kurondera kunywanisha abantu biciye mu biyago. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa 13 Ndamukiza umwaka wa 2023 kw'ihoteli Soso di Nili mu gisagara ca Bujumbura. Herekanywe imigambi mikuru yashizwe imbere muri uyu mwaka. Iyo nayo akaba ari gushigikira igisata c'amahoteli mu Burundi, gushigikira igisata c'abamukerarugendo hamwe no gufata neza ibibanza by'iratiro aho biri hose mu gihugu. Mu migambi y'akazoza ico kigo kikaba cifuza guha ishusho ibereye igisagara ca Bujumbura izotuma kiba murwa mukuru w'akarere aho abantu bahurira bakayaga. Ibyo kugira ngo babishikeko ngo bagiye kugiranira ibiganiro n'abagwizatunga batandukanye bo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bo mu bisata by'amahoteli, abarongoye amabanki hamwe n'urwaruka. Ico kigo kandi camenyesheje ko kiriko kitunganya ihuriro ridasanzwe rigira kabiri rizobera i Bujumbura mu mezi 4 ari imbere. Ku bwawe ibikenewe kugira ngo igisagara ca Bujumbura kigenderwe kurusha na ba mukerarugendo ni ibiki bisabwa? Amakuru yacu tabandanirize mu makuru ariko aravugwa mu gisata c'uburimyi. Abarimyi basaba ko bahabwa inyigisho z'ingene ifumbire ya fomi ikoreshwa mu mirima kuko atayo bari bamenyereye. Mu gihe ishirahamwe fomi ryari ryatunganije isekeza kuri uyu wa 10 n'uwa 11 Ndamukiza umwaka wa 2023 ryo kurimbura ingene ifumbire y'impeshi yatanzwe mu gihugu, abarimyi batandukanye bavuga ko ifumbire yatanzwe neza, ariko baranashikiriza ikibazo c'uko abatari bake batazi urugero nyirizina rw'ifumbire bakoresha mu mirima yabo. Nkurikiye Berekimasi, umurimyi akongera akaba n'umunywanyi wa koperative abajamugambi muri zone na komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, avuga ko abarimyi benshi batazi uburyo ifumbire ya fomi ikoreshwa mu mirima, ko hari abakoresha nyinshi n'abusanga bakoresha nkeya, nayo icibagiwe co ngo iyo fumbire bayivanga. Agira ati twari dusanzwe tumenyereye gukoresha ifumbire iva hanze kuko yoyo iza ivanze. Twosaba fomi ko nayo yoza irahingura ifumbire ikayivanga ku buryo umurimyi ayitora ayishira mu mirima gusa, kandi fomi itange inyigisho ku barimyi z'ingene ifumbire ihingurwa igashirwa mu mirima ku rugero rubereye. Ashimangira iciyumviro co guha inyigisho abarimyi kwikoreshwa ry'ifumbire ya fomi. Emili Kubwimana, umuyobozi w'ibiro mu byo bijejwe harimwo uburimyi mu ntara ya Ngozi, avuga ko fomi yotegura inyigisho ku bafundi b'indimo mu nzego zose kugira abo bafundi bace bigisha abenegihugu ubuhinga bwiza bwo gushira ifumbire mu mirima. Manyange, icegera c'umuyobozi mukuru muri fomi, avuga ko izo nyigisho baziteguriye cane, ko hari igisata kijejwe guhimiriza abarimyi kurima. Ati twarabitanguye. Ico gisata kiriko kirakorana n'amakoperative 27 mu ntara 9 mu gihugu. Ibyo tubikora turi kumwe n'abafundi b'indimo ku mitumba kugira ngo aho dusanze bafise agahaze tuze turabanagura. Kandi kubera ifumbire ya fomi ari shasha, twarafashije ubushikiranganji bw'uburimyi kugwiza amafishi ashika ibihumbi
bitanu kuri iyi mpeshi ariho ingero y'ikoreshwa ry'ifumbire ya FOMI. Ni mu ntumbero yo kugira abafundi bazoze bararonka ibyo bakoresha mu kwigisha abarimyi, kandi turacabandanya gushika dushitse kw'ihigiro ry'uko ifumbire ikoreshwa neza. Amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Kayanza. Musitanteri wa komine Kabarore ahamagarira abakorera muri iyo komine kugwiza umwimbu no kurwanya forode. Ahamagarira abanyagihugu ibi bikurikira: kubungabunga amahoro n'umutekano aho umwe wese aherereye, kurangura neza akazi umwe wese ajejwe mu gutunganiriza neza ababitura, kurwanya urudandazwa rwa magendu arirwo bita forode, kutaduza ibiciro ku binyobwa bya Bralirwa, kugwiza umwimbu mu bikorwa byabo no kutawusesagura. Nibyo Jean Berkimansi Nsaguye, musitanteri wa komine, yasabye mu nama yamuhuje n'abakora mu gisata c'indero, ubudandaji, amagara y'abantu, ubutungane, abimba ubutare n'abo mu burimyi n'ubworozi hari kuri uyu wa 14 Ndamukiza umwaka wa 2023 ahitwa mu Bukanya muri zone Jene. Uwo muyobozi yasabye kandi abitabye ibyo bikorwa gutegura neza ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Iyo komine ya Kabarore yo mu ntara ya Kayanza ihana urubibi n'igihugu cy'u Rwanda, hakaba hama havugwa abajabukana mu kinyegero ubutare n'ibifungurwa muri ico gihugu cibanyi. Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Rumongi. Ibahasha irenga gato y'imiliyoni zishika 14,590 niyo ntererano y'ibikorwa yatanzwe n'umuryango wa bene Samuragwa ku rwego rw'igihugu, nk'uko bama babikora mu zindi ntara. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ndamukiza umwaka wa 2023 abagize umuryango wa bene Samuragwa ku rwego rw'igihugu bifatikanije n'abenegihugu bo mu ntara ya Rumongi mu bikorwa rusange byo kubaka ibiro bikuru by'iyo ntara. Ibyo bikorwa bikaba byatangujwe n'urugendo rw'amahoro rwamaze amasaha 2 rubashikana ku kivuko ca Rumongi, baca babandaniriza ku nyubakwa y'intara aho baciye bahakorera ibikorwa rusange byo kuringaniza neza iyo nyubakwa. Mu ijambo ryashyikirijwe n'usanzwe arongoye umuryango wa bene Samuragwa ku rwego rw'igihugu no mu makungu, Merance Nimbona, akaba yamenyesheje ko ico gikorwa bagikoze nk'uko bama babikoze no mu zindi ntara, ngo kuko nta kindi biyemeje atari kugendera ku makanda ya nyakwigendera Petero Nkurunziza no gushigikira ibikorwa bya Samuragwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru yacu tasozerere ku makuru ariko aravugwa mu ntara ya Kirundo, aho umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD yagendeye iyo ntara. Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo yagendereye intara ya Kirundo ni mu gihe hariho abagumyabanga baronkejwe inyigisho z'akarangamutima z'akahise k'igihugu, gukunda no gukundisha igihugu, ndetse no kumenya gutunganya imigambi y'iterambere, inyifato ibereye n'ibindi. Basabwa kuzigendera, kwitwararika kahise k'igihugu, ndetse no gutahura ko bategerezwa gukura amaboko mu mpuzu bagakora atakwizera inzi. Basabwa kandi kwamirira kure amacakubiri kuko atakibanza agifise mu Burundi, ahubwo ari ukuja hamwe mu bikorwa by'iterambere. Ibyo ni bimwe mu byo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yagiye arashikiriza igihe yariko aragendera abaronkejwe izo nyigisho, abasanze mu mazone yabo kuva ku igenekerezo rya 10 Ndamukiza 2023 gushika ku igenekerezo rya 14 Ndamukiza umwaka wa 2023. Akaba yabibabwiye inyuma yo kubakeza no kubatumira kuzishira mu ngiro. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ndabibutsa wowe utarabyonda kuri sabone ko wabyondaho kugira ngo ko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Kandi kanya karibuze andi makuru turi kubatunganiriza, wowe icyo usabwa ni ugubyonda kuri sabone kugira ngo dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.